Katya, n'ubu sindatahura ukuntu vyagenze. Nukuri byasize ubwenge. Nukuri nivyo. Numva bisize n'ubwenge. None umugabo yafashe gutabonye uraye hanze. Reka shareka. Naramubesha imbere ya mama kandi arabitahura. N'ubu sindemere y'ubwo bubeshi nabukuye. Nuko bimeze mu bisanzwe. Iyo umuntu ariko ari sova, nukugiye bitegereza kumera. None Kanobe ndakubaza. Ugiye kuvyifata mu gute mu gihe uzi ko wasuye gura na Austin? Ni atari cyane. N'ubu ndavyumvira nkakorera musozi. Nariyumviriye ngo ndamufungishe n'ubu byarananiye gutora decision. Nta kamaro ko kumufungisha. Burya nawe ashobora kuba afise izindi mpamvu zituma akwiruka inyuma. Nivyo impamvu ntizibura, ariko ko bwanje ndumva nashaka kwemukira umugabo. Yankuye kure kandi yamfashije byinshi cyane mu buzima. Kandi ndamuhemukiye nuba ndamweretse ko isi dahinduka. Kuko nanje nta cizere mbona muri Austin kinyereka ko atofasuye kunkorera ibyo yankoreye bwa mbere mfise inda y'umwana wiwe. Sheri, izi ni inzego z'umutekano nzanye. Ubiganira uko ibintu vyagenze kugira bajye bagizi bana be bafatwe bahano. Shero ya nabo nibuka. Je bantwaye bambaye ibintu vyirabura mu maso sinababonye amasura. Madame, nanu bakujanye ntushobora kuhamenya. Oya vrema, bahantwaye ntabona nikanze twamaze gushikayo sinahabonye. Hama mu gutoroka aho hantu nkuko umugabo wawe yabitubwiye wabimwiganiye. Watorotse utabona iyo uri kuraca. Afande narimeze nk'umuntu yataye ubwenge nukuri nta nakimwe nabonye. Wagiye ngote sogaruka nana buragarutse wasize mu kangaratete. Wagiye ngote zogaruka nana buragarutse wasize mu kangaratete. Hama mu gutoroka aho hantu nkuko umugabo wawe yabitubwiye wabimwiganiye. Watorotse utabona iyo uri kuraca. Afande narimeze nk'umuntu yataye ubwenge nukuri nta nakimwe nabonye. Okay. Sawa. Tuzobandanya dukurikirana buke kumbura tuzomye ko vyagenze. Sheri, bazobandanya bikurikirana kanje kujya. Sawa. Afande, wewe ibintu bibona gute? Biraboneka yuko uyu mugore yaraye muri gahunda ziwe n'abandi bagabo. Acaza kubesha umugabo wiwe ko abagizi banabi bamufashe. Ntuzi ko idose nkizi twama twaziciyeko.
Nobela umwamikazi w'urukundo rwanje amajambo menshi meza yakubwiye kuva kera igihe urukundo rwatangura ntibivuze ko ubu tumaze kumarana igihe ntashobora gusubira kuyakubwira abagabo benshi niko bameze iyo babonye baramaze kuronka ico bashaka babona barazanye abayaya mu nzu kubera ko bamaze kumenyera umugore ntihajye uca usanga ibigoye urugo byose babita ku bagore akazi kose ko mu nzu kakaba ari ak'umugore kandi atari uko vyoba bitegerejwe kugenda sheri ubuzima no gufashanya nimba hari ico nagukoreye kitagushimishije kuva aho twatanguye kumenyana ndagusavye ukimbwire kugira nikosora ikizosubire kuba ndifuza ko umunezero wawe ndagusavye urabe hejuru amasegonda 3 kujya ubona ziya nyenyeri zisharije ijuru niko nawe ndakubona usharije urugo rwanje uri inyishu imana yanyishuye kuvyo nayisabye igihe kinini sheri humura ntaho ngiye ndi kumwe nawe ibihe byose urakoze cyane mugore mwiza nahawe n'Imana Nobela nta nabi ndagushakira atari kazoza kuri jewe nawe hamwe n'umwana wacu Enali naragukoreye amakosa menshi cyane atavugwa ariko twame twibuka yuko ibitabo by'Imana bitwigisha kubabarirana aricyo gituma misi yose iyo ndakubonye ndagusaba umbabarire dusubirane narakubwiye impamvu ituma nshaka ko dusubirana bitewe n'ingorane jewe nagize Nobela burya kuri iyi si nta muntu akwipfuriza neza nk'iyo jewe ndakwipfuriza ndashaka ubeho ubuzima bwiza cyane butandukanye n'ubu buzima ubayemwo ubuzima bwiza ndiko ndakwipfuriza kubamwo si ubuzima busaba amafaranga canke amatungo ariko n'ubuzima busaba amahoro n'umutekano mu mitima yacu Nobela umwana wacu arakeneye gukurira mu maboko y'abavyeyi biwe bose kandi ibi bintu ndabibwira misi yose ndabikubwira misi yose sinsiba kubikubwira yige neza yige mu mashure meza akure neza nk'abandi bana ndasavye ugarukana umutima w'urukundo ndazi ntivyoroshe kubera usanzwe uba mu yindi nzu y'uwundi mugabo ariko ndagusavye wiyumvire neza amahitamwo meza zo gushikana kuri kazoza keza Nobela fata ibiganza vyanje please Nobela ubuzima bwawe ndashaka kubushira mu biganza vyanje ndatuye ko ikibi kizokubako wewe kizombanza jewe kuko hakuzobaho ntagufise ni jewe nofuma mbura ariko wowe ukabaho Nobela ndagukunda n'umutima wanje wose okay nakumvise ndashaka gutaha ushaka gutaha okay duheze kwanza ibinyobwa hama duce dutaha ariko ndabona urafise stress akwereka umuti wa stress nuwuhe no je ntanzoganywa no iyi tuyivanze na jus nta na kimwe ushobora kuba ntushobora no kuborega shiramwo dukenya kugira ngo stress igabanuke
Alo, ni amahoro ko mudutelefone bwije. Ego ndashima. Hanyuma nagenda kubazi ko umugore wanje yoba ari ngaha. Kuko kugeza aya masaha ntanagira muhira. Kandi sindabimumenyereye ko. Oh, ku by'ukuri sindamubona. Nta n'uwigeze ashika hano. None wamuhamagaye uramubura? Ego namubuze. Telefone yiwe irazimije. Reka nanje ngerageze kumurondera. No mama. Nta kibazo. Ndizeye ko ataha. Ijoro ryiza. Okay, ryatwese. Hello, Ala. Narinzi kuri kumwe na Nobela. None ko sanze waryamye ndumva ntumurondereri wawe. Oya,
Ale. Habaye iki? Wagwaye? Tuhamagare docteur aje kusuzuma. No. Meze neza. Gusa rutune ko ndiyumvira. Nawe ubundi ni sawa. Okay. Nimba atakibazo. Ushaka utahana nta ngorane. Ahubwo ndumva nogenda kurukira kuri plage. Okay. Ushaka kugenda? Sawa.